mu ruririmbo ruhayagiza umugambwe CNDD-FDD numvise harimo agace kavuga gati CNDD-FDD ni umugambi w'abanyagihugu uharanira demokrasi nyakuri. Muri demokrasi nyakuri turazi yuko harimo ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro ndetse no kumenyesha amakuru. Ariko gushika ubu hariho abamenyesha amakuru babiri bafunzwe. Hariho witwa Sandra Muhoza n'uwitwa Kenny Claude Nduwimana. Mu mugambwe CNDD-FDD mumaze gukora iki kugira ngo ayo maju y'abene gihugu akugwe ko igufuri maze bashobore kwirekugwa? Hanyuma ikindi demokrasi nyakuri umwidegeme mu kuvuga amakuru ngo Sandra Kenny ngo mukora iki cya burya naho umujournaliste uri umuntu je ndemera yuko abantu bose bidegemvya naje nafise radio murabizi mfise Egre Sport FM nga mugaba journaliste nababwiye mukazoza murivugisha ibintu bidapanze ngo murafise muri abajournaliste je babayoye ntimuzombaze singaha mu Burundi gusa journaliste ntazobahere urakora ikoza ne nuri umuntu je nagiye muri Amerika inyene yo inyene muvuga USA ndagenda shitse kandi abanyamerika bameze neza kwe narashitse bacabambira ngo mu bibazo aza kubaza ngo arakoza abajournaliste mu Burundi bafunzwe ati rero mu kubishura ati reka tuguha amadosiye y'abajournaliste muri Amerika bafunzwe ati wishuze ikibazo ikindi nga abantu barapanze barabima ni nimero z'amadosiye bataye kumbaza rero abajournaliste bari bafunzwe ndavuga nti nivyo abajournaliste n'abantu ni kuko namwebwe umujournaliste yitwa naka muri state iyi urubanza rw'inimero iyi mwamuciriye amezi 31 nta mezi 31 n'imyaka 5 n'ukwezi kumwe mwe muca mugira amezi nkuko mwengo ni make. Urumva rero n'abajournaliste n'abantu sinzi ibyo bafungiwe izo dosiye ntazometriza je ntazo nabajije mu tungane mugabo nimba hari wagize ikosa none abantu bakira amakosa bakarekugwa mu bandi mugabo basha ukazokwitwaza ngo umujournaliste burya itegeko ni giza mugari gufashe ni ngorane bavuga ngo itegeko n'umusumeno ugiye imbere wakeba usubiye inyuma gekeba. Urumva rero ntimugice muvuga abajournaliste ko bari hejuru y'amategeko ibibare kuriwe mu bikore mugabo ntimuze murakora nibitapanze ngo witwaje mu journaliste. Ege kindi naco kitujegeza burya mwese muri abajournaliste abize journaliste ni banga Dorian wenu jeje ko ishaka kumbara kumutara nitse ego so ko journaliste utari professionnel twen twari tuganira 2015 ajane wagira akavuga ati je bamenyihere ugwagwa ndabikoroka ni mubiza mu misiyete umuntu akamugwagwa agaca koroka ibintu byose atariko arukuri ugasanga societe irayumvye kubera wavuze ibyo umuntu yaguhaye ugwagwa nta professionnalisme washyizemwo. Numva rero bisaba sininzi en profondeur mugaje yewe iconzi nta muntu numwe mu gihugu ari hejuru y'amategeko njyano ico gituma mwabonye mwami mumuvugira urabona umushikanganje wa mbere yahora umushikanganje wa mbere nabo nyene ko bamusize mu kanekeza umva nivyerekana ko atanu ari hejuru y'amategeko baragutwara ukaza bumva ku mpimba munako minduru ngo barashikanye yo jikayo none ari ngorane uzovayo ntiyababa je ndafunzwe kenshi je nafunzwe kenshi muri Tanzania bamfunga imisi yose abatanzania bari ngaba ba prosper urumva rero ni bisanzwe baraburana areka ufunzwe neza uraburana kandi watsinda mugabo wose warakoze amakosa nawe urana ntibifata